Urunani rw'abarimyi b'ivoka mu Burundi hamwe n'igisata kijejwe gushikana umwimbu w'ivoka mu makungu baragendeye kuri uyu wa gatandatu umuryango w'abayisilamu bo muri komine Butihinda aho bari baramutse bafumbira umurima wabo w'amavoka uri ku buringanire burenga hegitari 30. Urwo rugendo rukaba rwaciye rubandaniriza mu kiganiro urwo runani rwagiraniye n'abarongoye Eklezia Gatolika y'Imuyinga mu ntumbero yo kubasigurira no kubahimiriza ku ntunganyo y'igiterwa c'ivoka. Desire Sahinguvu arongoye urwo runani aratubwira idonido y'urwo rugendo. Kuri uyu munsi twazindutse nk'abarongoye Confederation nabo dukorana mu runani rw'abarimyi b'ivoka hamwe n'igisata kiri kumwe n'urwo runani ariyo bita Burundi Avocado Marketing, igisata kijejwe gushikana umwimbo w'abarimyi b'ivoka kw'isoko mpuzamakungu no kurondera ibiciro bimeze neza kuri iyo soko mpuzamakungu. Mu ncamake urugendo rw'uyu munsi rwari rufise intumbero zibiri. Twagendeye kominote y'abayisilamu mu gihugu c'u Burundi aho twashoboye kuja mu murima w'ibiterwa vy'ivoka mu guhimiriza kurima ico giterwa c'ivoka, aho twagiye gushirako intabire yo mwavu w'ikirundi kuri ivyo biterwa vy'ivoka biri mu buringanire bwa hegitari 30, aho naho twakoranye n'abamizirima batandukanye barongoye idini ry'abayisilamu mu gihugu cose mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi. Hama inyuma yaho twashoboye kugiranira ikiganiro ciyaguye n'abarongoye Eklezia Katolika mu ntara ya Muyinga hamwe n'ibisata vyose bihurikiye kuri Eklezia Katolika, aho twayaze neza kubijanye no gutunganya igiterwa c'ivoka muri Eklezia, intererano botanga kandi aho tuhejeje batwemereye yuko n'abintererano yabo bagiye kwitanga kubijanye n'igiterwa c'ivoka. Kominote y'abayisilamu hama na Eklezia Katolika abo n'abantu bajejwe kumenyesha Imana, hanyuma bafise abantu benshi babwira kandi babwira bakumva. Twasanze nabo twaje bari batunyotewe umugambi bayifuza kuwumenya. Mpereye nko muri kominote y'abayisilamu batwemeye yuko ico giterwa c'ivoka bagiye kugihimiriza abayisilamu bose mu gihugu c'u Burundi kugira ngo nabo ntibasigare inyuma muri uwo mugambi wo guteza imbere igiterwa c'ivoka. Hanyuma muri Eklezia Katolika diocese y'Imuyinga nabone batwemereye yuko bagiye guteza imbere igiterwa c'ivoka ku rwego rwo hejuru bahereye kuba barongoye novuga nk'abakristu. Hanyuma nabone batwemereye ko mu matongo yabo yose bagiye kuyashiramwo igiterwa c'ivoka, hanyuma kugira tubandanye tujana mu mbona kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 iyo giteye imbere. Tweho musanzwe muzi yuko muri uwo mugambi muri Confederation y'abarimyi b'ivoka ico twaragifunyije twihaye yuko mu bihumbi 2029 tuzadushikiriye ibihumbi 2040. Urumva rero twaryohewe kuko batwemereye kujana muri urwo rugendo. Biboneka neza yuko ikiringo twihaye c'ibihumbi 2029 tuca tuhashika vyoroshe atankeka. Ibihumbi 2029 tuzaba twahashitse kubera bemeye yuko tujana muri urwo rugendo. Tugomba gushikana igiterwa c'ivoka giteguye mu buryo kama, ntidushaka kurima nk'uko abandi barima. Nico gituma mubona yuko tudakoresha ifumbire mvanganda, dukoresha imyavu y'ikirundi. Nico gituma mwabonye no muri urya murima mu gufumbera twakoresheje umwavu w'inka. Dushaka gushikana igiterwa c'umwimerere kugira tuzoshobore guhiganishwa igiterwa gifise akanovera giteguye uko cisangije ku isoko mpuzamakungu. Urwo rugendo rero rukaba rwatangujwe n'ibikorwa rusangi kw'ishure Complexe Islamique Abu Hurayra do Muyinga, aho urwo runani rwari rwifatanije n'abanyamuryango bo mw'idini rya Isilamu